Haleluya. Hararyoshe ahantu, hararyoshe cyane. Reka duhaguruke twese. Haleluya. Ndanezerewe, simvuga byinshi. Nari ngaha la fois passée twari kumwe na madame, ndamusize yagiye gukora ikibazo ku ishuri, ariga n'umunyeshuri ariko agira maîtrise yo kubyara n'iyivyigwa bisanzwe. Mwarabonye ko aguma yagukirwa. Haleluya, haleluya. Rero nukuri sinza nakunze pasteur avuze ngo yari kuvyandika, nza numva avuze ngo nigize umuyuwayi. Tabati niko musite hapa. Amina, amina. Rero teme sinagize ibindi ni ya yindi, amavuta mashasha mumukuza mushasha. Rero nariko ndasenga, pastor ndiko ndasenga, twavuganye na bishop yambwiye ko ataboneka, muga ndiko ndasenga Imana ivyo nza kuvuga. Murana ibi bihe pastor yavuze ibintu bikomeye ngo ibihe. Amen. Ibihe Imana ibahezagira bakanzanire ngaha. Je ndakunda mumbabarire, ndagorana nkiyempoza kubera mumenye ko naje sinshobora kuva ahantu atakintu mvuruze gatoya. Aha ni sawa rucange ngo gatoya maraturu ndahajya ndajayo. Ndajayo mumenye ko naje sinzi ryari nzogaruka, ariko ni byiza. Haleluya. Hari mu Faransa yavuze ngo kino dérange pas orange. Rero muri iyi si nituje kwiranja muri systeme y'isi, turi ngaha tuderanje isi, bamenye ko abana b'Imana bari ngaha. Haleluya, haleluya. Nukuri uyu munsi none ko ndasenga ndabaza Imana. Imana yamati genda ubabwire narabahaye muri iyi misi gushika kuri 11 ngo Imana yarabahaye amavuta akenewe, Imana yarabasusemwe amavuta mukeneye. Amina. Naje kubabwira yo rero namwe mukeneye guha Imana. Turaza kuhasoma. Haleluya. Biraryoshe cyane. Je ndi kuri aya mavuta tuko turayakirako. Nagiriye ubuntu kuzanga muri anniversaire. Ibi turabisangira. Mwijuru barandika natwe twahaciye baraduhako. Amina. Ngo niho amazi umukozi w'Imana muhembwa kumwe. Kandi ikindi naco gero kintangaza ngo abatanguye akazi saa moya, n'abatanguye saa 3, n'abaje midi, n'abaje 15h, ku mugoroba 18h, sarere ni imwe. Twe twaje nga après 10 ans, ariko umugisha turawusangira mu izina rya Yesu. Haleluya. Numva bomfasha kuririmba karirimbo kamwe ka kera sinzi ngene bakaririmba duhagurutse twese. Amina. Ari indirimbo zibiri nari numvise mbwa sinzi iyo baririmba. Hari iyo numvise ya kera mamavuta mbonekwa. Bonekwa kaburi. Rero pastor wavuze ko tuvuye hano hatandukanye. Hari abayitwara muri vitesse, hariyo n'abandi bagiye hano bavuga mpamavuta mana mbonekwa kaburi. Hari abandi rero muri eglise za turama privé mamavuta kwera baririmbyi bacu, aba bacu nibo bagira n'amajwi mamavuta. Hari abandi ngaha bavuye handi bagira mamavuta mbone. Bica bitugora ingene tuyiririmba rero. Tugiye muri vitesse ya gute? Akini John, wewe nilikubarikira va pase. Kuya hapa kwanza. Unaumwa? Si mafuta utapona. Kuya upone kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Agwaye baramuha intebe. Na wewe ushiki mikro. Amen. Amen. Ni kantike combien? Tusikie ko tuviye wavuye. Hari abantu twavuye ngaha mu bimenyetso, hari abandi kantike batazizi. Haleluya. Bakatuvugirize ujya mutipe yo kungoma rienda wapi? Usanga ageze muri ville ko ku mustari wa bisi.
fise umwanya. Haleluya, amina. Naryohewe, Imana yambwiye ko nukuri nta mavuta nje kuvuga yo mutanga kwa cyo Mungu ngo aribapakiye amafuta ngo Imana yarabahaye muri iyi minsi. Bantu b'Imana mwarahawe amavuta, amen. Rero iryo rakingura n'ingene citeba, amen. Twende tu direct. Mamavuta Yesu mbone kwaka, mamavuta ndakwinginze, Sinzi ko amashi yojamwo. mamavuta Yesu mbone kwaka, mbone kwaka buri ndebuca. Mamavuta Yesu mbone kwaka, mamavuta ndakwinginze, Mamavuta ndakwinginze, mamavuta Yesu mbone kwaka, Mamavuta Yesu mbone kwaka, Ayo uyu munsi wa 11 mbone kwaka burinde buca. turirimbe, turirimbe, Ore brado zakaya. Eri ya mama janterebosia. Wakire. Wakire Imana irikirakoze. wewe ngama ukazabami, Yesu tugutazire. Makumeneka Yesu, makumeneka Yesu nanado, bamize kumusaraba, makumeneka Yesu nanado, Hallelujah. wamumene burinde. Turirimbe, turirimbe, Hallelujah. Turirimbe. Hallelujah. turirimbe tugutazi. Wewe mwami, wewe uganza wami, uganza Yesu tugutazire, Yesu tugutazire. Turirimbe, turirimbe tugutazire. Wewe mwami, wewe mwami, uganza wami, uganza Yesu tugutazire, Yesu tugutazire. Mama horo mukitanuke, mama horo Thank you, Jesus. ndasavye, Eri brode zakaya mama mama. horo Hallelujah. Urakoze mwami Yesu. mukitanuke, Reka mwami Imana ubuntu mama bwawe. horo Hallelujah. ndebuca, mumunezero wawe mukiza, Hallelujah. namendiri bamushima, mumunezero wawe Yesu. mukiza, Hallelujah. zegushime buri ndebuca. Turirimbe, Amashi yawe. turirimbe, turirimbe tugutazire. Wewe uganza bami, uganza bami, Yesu tugutazire. Amashi menshi. Hallelujah. Karibu muzagire dukomera amashi abaririmbyi. John unapona katika jina la Yesu. Mana turaguha icyubahiro, turagushimiye ku byo uri kurakora muri kino kibanza. Mana turagukengurukiye amavuta yawe mashasha. Mana turiko tuba imikuza mishasha
kugira ngo mwami utujane muri chapitre nshasha y'ubuzima bwacu n'urugendo rwacu nawe. Urakoze kuri Imana igira neza. Mana, ijambo ryawe rizima rituganirize, uvugane n'imitima yacu. Mana, umuntu wese yakire ivyo wamuteguriye mwami Imana, kandi ahishurirwe amaso y'impwemu, agendere mu bihe abona ivyo mugomba ko. Turagushimiye Mana, turakomeye amashi ijambo ryawe. Haleluya. Uyu munsi rero nashatse tuvugana amajambo y'Imana gato, hama tuje mu byo gushima Imana mu nyuma. Tumvise byinshi kandi Imana ikirakora ibikomeye n'ibihambaye. Haleluya. Haleluya. Nasavye Imana ituganirize mu ijambo ryayo. Hariyo amapassage abiri, hariyo Matthieu 26, turahera kuri 6, mugabo ubunyene tubanze Luka 10. Mu bihe nk'ibi rero muri hangana, hari igihe ibintu biparangana ngaha imbere tukajana na mpwemu ari ngaha. Haleluya. Hari igihe usanga ibyo twateguye haje ibindi, kandi waje guhura n'Imana, waje kugira Imana iguha ijambo. Haleluya. Hari igihe tuba tuje kwiga ijambo ry'Imana, mugabo muri ivyo nyene hari ijambo bita logos. Logos nico bita la parole écrite, yanditse tukarisoma tukaza kurishira mu ngiro. Iyo nivyo bita logos. Logos c'est la parole écrite. Logos gisobanura intelligence. Logos gisobanura scripture, amajambo yanditse. Aya majambo iyo uri kurasoma ijambo ry'Imana ni logos. Muga rero mu bihe kanaka hari igihe Imana ifata iyo logos ikayigira nzima, ikihinduka ico bita rema, R-H-E-M-A. Iryo jambo riba ribaye rema. Rero rema riba personnel, individuel, canke kwishengero. Haleluya. Nk'ubu mwe murafise rema iriko irabwira amavuta mashasha n'umukuza mushasha. Sasa rema ni igihe ijambo ritaje ari logos, ari Imana iguhaye ku gatwe kawe, ivyivuze biciye biba bironsa ubuzima, bibaye byo sivyo uzorindira ejo. Ni rema. Hari igihe ivuga ati mu mishishagu yiwe twarakiza ingwara. Ugafata iyo logos ukizera, ugasenga, ukayijana igihe, ugasanga ari ingwara idakize ubunyene, mugabo urafise logos wizeye, kandi ijambo ry'Imana ni rizima. Iyo ufashe logos ukayizera ukayisoma, ni hamwe avuga ati ni murimbura ya majambo muyandike ku bishima ryangu. Nuvuga ngo au fil et à mesure amajambo yanditse uyasoma uyasubiramwo, hari igihe vya bintu usanga vyakubayeko. Bwana asifiwe. Ariko rema rero, rema n'igihe ugwaye Imana ikavuga urakize. C'est pas dans 2 secondes. Ivuze urakize, nimba ari diabete, nimba ari cancer, nimba ari kivyimba, nimba ari giki, si ibintu ugiye kuboroka uvyizere ngo bizoba. Rema n'igihe guérison iri instantané. Iyo Imana ikubwiye urakize, urakize. Iyo ivuze ati ndaguhinduriye amateka, si vyahirya yejo, ibi bihinduye. Iyo ni rema. Haleluya. Rero hari igihe tubicanga tugakoresha logos mu gihe cya rema. Niyo cyo abakizwa bibigugu. Iyo logos wayigize rema, canke je ndonse rema ugasanga uri ruhande yanje nawe aciye ayigira rema yiwe. No. Pierre yabonye Yesu mu bwato, bose n'igihume. Pierre aramubwira ati nimba ari wewe mbwira nze. Rirya jambo yamubwiye ati Pierre ni jewe humura. Yesu Pierre ati ndakuzi wewe, hakora ijambo, atura, vuga nze ndaza. Aramubwira Pierre ingo, I-N-G-O. Ingo ni E na N na G na O, nizo ndome Pierre yahagazeko. Ingo avuga ati kubw'ijambo ryawe twiriwe turaroba turabuze, mbwa Yesu yababwiye ati terera urusenga. Aramwishura kubw'ijambo ryawe. Rirya jambo ryari rema. Ntiyamubwiye ngo tera urusenga mu kwezi kuza zizoza, yamubwiye tera urusenga arutereyemwo automatically zarimwo. Amina.
rero amubwiye ingo yari rema ntiyari logos. Pierre ahagaze ku mazi aza yumva amazi yabaye ibuye. Kumbe rya jambo rya Yesu amazi ryayakomeje ryayagize ikaburimbo. Aratambukira kuri rema. Batereye rusenga kuri rema. Hari umugabo yamubwiye ati ngo nkirize umwana. Yesu aramubwiye tugende. Wa mugabo ati apana, wewe urinda ujaye, vugira hanyene ijambo ryawe ni rema rirashika ari umwana wanzari. Kandi basanze umwanya yabivugiyeko niwo mwanya yakiriyeko. Mwene data ndagusengera uronke rema yawe. Imana iguhe rema muri iyi minsi murimo. Haba amalogose wakira ariko rema yawe ihwanye n'ibihe uri kuracamwo. Rema yawe ije kuri iyo ngwara, kuri ubwo bukene, muri ibyo bibazo byo mu rugo, ibyo ku kazi, partout. Imana irazi ibyo turiko turacamwo byose, yamikurindiriye. Niwugurura umutima iravuga rema, kandi niyaguha rema biraba. Uza gushika muhira umwanya wavyumviyeko niwo mwanya na biriya vyabaye. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Haleluya. Ngira muri kumurira ati wakire rema yawe. Bwana asifiwe. What is rema? Ni igihe n'ubu ndashobora kuba ndiko ndavuga ibintu mwese muvyumva, mbwa bamwe muri mwebwe akumva kiramukubisa ahantu irabaye rema yiwe. Muricaranye ariko mureka arakira rema. Umwe akumva ibintu wewe wavyumva ntavyo numvise. No, ujya mpasire regeze kuvuga ibintu ngo ubwo nyene cansanga byabaye ngo mbega numukura inshima Imana. No, ngibi biseke nundondereje wabironde nkenga. Amena. Bwira mugenzi wawe taratanguye ivyiwe. Haleluya. Ni Imana igukubise rema. Uyu Imana yacu si Dagoni si Bayari. Imana yacu si directeur wa etablissement. Imana yacu si professeur wa français. Imana yacu ni kwigisha no musizo gw'ikibazo ryari. No, he cares. Muri Petero avuga ngo cast all your burdens onto him because he cares. Ngo numuhe imitwaro yawe yose kuko arakwitwararika. Arazi n'amadetaye yose. Haleluya. Imana yacu, amina. Petero niwo muntu wa mbere yabonye amarema menshi muri Reduz. Kubera iki? Yigira umuyuwayi. Biraryoshe ko mu Mana wigira umuyuwayi. Uzohusha bitatu ariko icya kane kizofata. Bazovuga ngo ya Mana yawe, ya Mana yawe. Haleluya. Hari ibintu vyinshi Imana ikorana n'abagwara udubi. Imana ikorana n'abantu baba bita mu rudubi. Imana ikorana n'ivyihebe. Imana ikorana n'abakamikaze spirituel. Imana ikorana n'abantu bavuga twende nibomye ndiboma ariko ndazi ko ntaherayo. Nimwahusha Imana izobagarukana. Inyobozo yiwe izoguzana mu nzira ariko ibome nejo wibome na higejo wibome gushika Imana ibona ko aratsiboma arasubira ariboma. Mugabo kubera kuri iboma au nom de Jésus izokunyingisha umunsi umwe izobikora. Haleluya. Ndakeneye amashi menshi n'impundu imbere y'Imana. Haleluya. Haleluya. Nukuri Imana yacu ni nziza. Mu byo nza kuvuga harimo icari cyo church, eglise. Niko ndasenga Imana imfashe kandi imfashe. Kubera mvuge jewe naramubwiye na bishop nga pastor Olivier ndabaje jewe nukuri muntu mi yarigi ibintu ndabivuruga ngo uraza uvuruge. Haleluya. Mbwa ntacuba murazi ko je umuntu ndabahezagira kandi ndakunda ingene mu nkunda ko nanje ndabakunda. Naho ntuvuga byinshi je ndaryoshe mumbonye ngaha muraryohewe. Haleluya. Muraryohewe je umbonye turyoherwa niyo mavuta Imana yansize. Sinsa n'abamesha jamais byarananiye. Magaza muraryohewe. Aba mama bakuze umengo bamuna kumengo ndi imfura yabo. Ubundi nawo ukutumengo haleluya. Undavye je umengo turazinanya ahantu. Niwo mugisha niyo mavuta Imana yansize. Amina. Tubipfe sasa nako mwese muko muratwenga. Haleluya. Uyo niwo mugisha Imana yampaye. Umuntu wese afite umugisha wiwe. Yesu nashimwe. Umuntu wese ari iki Imana yamugize. Haleluya. Haleluya. Rero ari amajambo shaka ko tuganira bukebuke. Nashaka kubigisha mu mwanya muto kubera sinsaragurika. Amina. Tumaze iminsi tubareka dutevye. Amena. Mumbabarire tujuni kwa kundi nyene ariko muvuye muri ya mariage n'amadote batwikura mbaka minwi ntawe mushwanira.
kangaha kandi jewe umunsi wanje wa nyuma n'uyu ndashobora kuvuga ibyo ngomba byose jo para beneda muraza muri mariage igahera bagatwikurura bagaherekeza bagashika mu marembo bagahindura n'impuzu mugataha saa 5 y'ijoro n'amahera yanyu mwashizemo n'ibitoro mwanyoye amakinju mwagizente nta problem muganga tubarekuye saa 2:30 ngo yangu ibintu vraiment ngo muze murabiraba haleluya ndukuri sindabarengereza ko ariko tukeburane Yesu nashima birashika ni 10 muzosubira kure kugwa ya masaha après 10 muce muze ngo turakumbuye igikorane pasteur none tubigize tugateba mihari tubiretse ngo pasteur ngo nta gikorane ngo nabakozi Imana turabakumbuye amena mbwira muri kubati tuzogutevya kandi après 10 haleluya Luka igice c'icumi Yesu nashima amen sinzi ko yabi pastor wa muntu vyakunze yabihejeje amena hari akantu nasavye muri kabine rero pastor namusavye bansomere ni inkuru muzi cyane y'umusamariya w'imbabazi kandi singira mvuge ko mugenzi wiwe ariko turi mu mavuta mashasha ndagusaba untega amatwi ndabivuge mu mwanya muto hama tushima Imana some ego waba tubabwire na verse ngiriye Luka igice c'icumi guhera ku murongo wa 25 kumanuka handitswe ngo maze umwe mu bigisha ivyagezwe ava hasi aramugeza ati mwigisha nkora iki ngo nze ndagwe ubugingo budashira nawe aramubaza ati vyanditswe bite mu vyagezwe kandi usoma iki aramwishura ati ngo mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose inkomezi zanyu zose n'ubwenge bwanyu bwose kandi mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda aramubwira ati wishuye neza gira utyo uzogira ubugingo maze uwo agomvye kwiyerekana nk'ugororotse abaza Yesu ati mbega mugenzanje ninde Yesu aramwishura ati habaye aha niho nashaka rero cyane gose iyi niyo nkuru rero tujemo mbwa batubwiye ngo ushaka kwiyerekana ko ari umugororotsi wa grave acabaza Yesu kubera muhe umutego rero uyo turamureka tukomereze ngaha rero nshaka iyi nkuru ngaha Yesu aramwishura ati habaye umuntu yaravuye i Yerusalemu ariko aramanuka agiye Yeriko agwa mu bambuzi baramukoba baramukubita barigira basiga ashigaje gatoya agahwera hariho n'umuherezi amanuka muri iyo nzira amurengukako amubonye aci ruhande kandi n'umurewi ahashitse agira kuno amubonye aci ruhande maze umusamariya yari mu nzira ashika kuri we amubonye amutera akagongwe aramwegera amufuka inguma amusomoza amavuta ya elayo na vino amushira ku ndogoba yiwe amujana mu ndaro y'abahita aramugwaza bukeye agoborora idenariyo zibiri azihanye n'indaro atumugwaze kandi vyuzotanga vyose birenze ivyo ninagaruka nzobikwishura muri abo batatu kugira ngo ninde yabonetse ko ari mugenzi uwaguye mu bambuzi aramwishura ati nuwamugiriye imbabazi Yesu aramubarira ati nawe genda ugira utyo amen dukomera amashi ijambo ry'Imana uno musi nagerageje kuba umwigisha Yesu ashimwe cyane iyi nkuru murayizi y'umusamariya w'imbabazi twese tuko tuvuga umusamariya w'imbabazi mugabo hari abantu abapersonalite barimo ngaho baratandukanye Yesu ashimwe cyane harimo umusamariya w'imbabazi twese tuvuga hariho umugabo yakubiswe batatubwira izina Bibiliya rero nimwibaze ngo ibitamuzi iyo Bibiliya itavuze ikintu hari ikibiri kiravuga kandi nibibi ko twebwe tuvugisha Bibiliya barokore bene data Yesu ashimwe nimunkopeshe amena Bwana asifiwe ibyo Bibiliya itavuze
mbaye pasiteri hari igihe twigira abayuwayi babitumingi tukavugira bibiri ibyo yibagiye, ariko urinde wewe kubera wibutse Imana ibyo yibagiye tubishiremo. Nizo erreur tugwamo, kandi ishengero rishobora guta umurongo rigahuba kubera icyo jewe pasteur canke wewe wibwiye ukavugisha Bibiliya ibyo itari kiravuga ukagwa mu rudubi. Muze murabe n'umuntu wese igire bitumingi ngo n'umukozi w'Imana mushasha abaje gukosora amakosa twe tuko turakora. Iyo umuntu ataratangura ishengero atangurana gukosora amakosa ya twebwe turi kuri terrain. Icambere bakarira ni ingene tujya ibigira 10 n'amashikano. Semeni amen. Icya kabiri ni ingene tudafasha imfuvyi n'abapfakazi. Amen. Amen. Icya gatatu ni ingene ngo twambara amakoti. Asha ntayo nzoreka Yesu ataje. Bagakosora ibintu vyinshi. Abandi bakaza ngo mu ishengero abantu ntibatsiga ijambo ry'Imana ngo ni pokea. None abantu bose kweri na mini pokea. Erega na pokea ndayivuga. Ijambo ry'Imana tubwira gupokea no kwakira. Nimuze murapinga ibintu byose umuntu mutazi gituma yabivuze. Semeni amena. Bene da haleluya. Nimuze nituze turajana na bose. Ngo mu ikanisa ni pokea, twaje gupokea. Ko ndavuga amena. Oya utaje ntiwaje kwakira. Nta bugingo twakira bugingo budashira. Wabugize ni wabuzanye. Twaje kubwakira. Haleluya. Namwe muyera aramanuka baramwaki. Ivyo twakira ngani byinshi, namwe muri ko mwakira amavuta mashasha. Turi muri pokea, turakira ubugingo, turakira ijambo, turakira mpemu, turakira urukundo. Twaje gutega Imana idusukemo. Twaje nk'imikuza kugira Imana nayo itwuzuze. Haleluya. Amashi menshi. Kandi wongere upokeye ivyo Imana yaguteguriye ubipokeye. Bwana asifiwe. Leo nivyo ndiko ndavuga nti ugasanga rero Bibiliya itavuze ubireke. Uyu mugabo nawe yavuze izina ariko ndamuvuga igituma itamuvuze izina. Uyo mutipe niba mutubwiye mbwa batubwira ngo umuntu bamwise gutega pasta tukurikiranye. Ngo hari umuntu bamwise gute? Oya mu gifaransa mwita gute? Cyangwa yacaye project ahajya. Habaye nde? Erega nikajya nashaka. Habaye umuntu. Mwise muri Genèse 1. Andabire Genèse 1 verset ndibaza 26-27. Iri jambo mu giheburayo uyu muntu bavuzaha nuriya wo muri Genèse yahatoye itanguriro rimwe 26. Imana iravuga iti turemende. Iri jambo ry'igiheburayo uyu bavuga umuntu niwe muntu bavuze ngaha. Why? Adamu abarvati reka tureme umuntu yari Adamu. Adamu gisobanura humanité. Ijambo Adam egal humanité. Yesu ashimwe. Humanité nanje ndi muri humanité. Nibango uyu muntu Adamu, haleluya. Uyu muntu Adamu ni yari umugabo. Haleluya. Amen. Turi kumaga yemwe. Mumpepere ndabe ko turi kumwe. Uno musi naje nkumwigisha. Haleluya. Haleluya. Pastor nkomereze ko. Uyu Adamu si umugabo. No. Adam risobanura humanité. Eske muri humanité abadamu barimo? Humanité mu Kirundi narakibuze. Humanité ni abantu bize ngaha mwize gifaransa. Fasha. Yagira ukivuga humanité. Mu Kirundi n'umuntu. None mwize ni mwize. Hari gihe nivugira ibintu naragwenda n'ujya passe ntashaka abantu biga. Wigo ucukena ntavyo nshaka nyine. Ndakene ko abantu barondera mahera. Amena. Kwiga ntibabahende umaze kumenya lire écrire français yo gushoboza gufata bisi no gusuma no kurangura umaze abaza mu Bushinwa barazi gishino ntibarangura. Kwiga ntibabahende. Salomo yarabivuze. Kwiga vyinshi biruhisha umubiri ukamera imvi wishimana ama français tuyabure na njara. Tumaze kumenya lire écrire wo kwandika ukamenya wo kwandika 1 million frambu ukamenya ningene wosoma ikintu ukamenya idirisha wenda utafite maisha.
takuya na njara na maangre hapa na mafranse. Haleluya, haleluya. Nguma mbaza abantu ibintu bakabibura. Imanite ni iki mu Kirundi ko mwiza? Sasa tuendelee sasa. Ni imanite nyene. Imanite ni ubwoko bw'abantu bose. Humanitarian, humanity. Ugaruse muri Jean 3:16 ngo kuko urukundo Imana yakunze l'humanité. Cosmos. Cosmos hajya vuga Bibiliya nivuga abantu. Bibiliya ivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze isi. Anshire hajya ndabe. Amena. Yakunze isi. Ndabereka ingene bakizwa turi muri erreur. Mumenye ingene tuzoshika mu ijuru tunachoka na njara na turiumia. Onuzamanti. Ikintu cyose ni ivy'isi. Muga nisomebe pastor hamfashe wasome pasteur kigongoza. kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ahashire mu gifaransa munyumvire difference traditore trahiro tradito traduire c'est trahir. Mundabire mu gifaransa asome. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Garuka gato ya pastor subiramo. Car Dieu a tant aimé le monde. Aho nyene hejuru mubona bivuga kumwe. Oya. Bakundwa muri Kristo mubona bivuga kumwe. Bari abatraduije mu Kirundi baraspekiye baratinye kuvuga isi. Car Dieu a tant aimé le monde. Nanje ndababaza, le monde a été créé par qui? None c'est Satan. No. Mugabo twebwe mu bakizwa akanu kose ni ivyiki? Ndoma tukona njara. N'umupagani naho atangura kabare ntagira ibirago. Mga siyo ukianza kanisa ni mabirago na ngoma utauza kamenge. Wabaza umuntu ngo ntacyo kizima nzobona ijuru. Erega isi turiko si ya Satani. Ninde yayiremye? None ko muyanga. Haleluya. Haleluya. Ici hajya uze ngo Dieu a tant aimé le monde. Mu Giheburayo uvuga Dieu a tant aimé le cosmos. Cosmos ni jambo risobanura la terre, l'humanité, décoration, intelligence, ni bintu ndwi. Iryo jambo cosmos risobanura. Nuvuga ngo isi ivyo Imana yacunguye isi rimwo. Ugiye rero mu Baroma muri Romain havuga ngo isi irarindiriye ni na kumbe mnabiyua ni chapitre 8. Si chapitre 8. Harondere mwene data. Cengaruka rero hahandi nako ndavuga kuri uyu mugabo yitwa Adam. Adam is not a man. Kandi ndabibereka abatsitara. Mbwa ntimutsitara muraryohe. Ijambo ry'Imana riraryoshe. Ni ikintu ryukaryoherwa. Mugabo si ukuryoherwa gusa. Ijambo ry'Imana riraguha umwidegemvyo. Uridegemvya après avoir kumenya ijambo. Twasome Romains 8:19. Handitswe ngo kuko ivyaremwe vyiteze guhishurirwa kw'abana b'Imana biguhahamiye cyane. Ibiki? Ivyaremwe birindiriye guhishurwa kwande kw'abana b'Imana. Ivyaremwe ni bisi ibintu biri kwisi. Munsi hejuru hari yanavuga ko kubera icyaha cinjiye mu isi cyaciye gituma ivyaremwe vyose bikinyizwa. Ibikoko, ibiti, turi muri business gusa y'ivyiwacu. Mugaragara bwe ko nisi yononekaye ivyaremwe vyononywe n'abantu. Haleluya. Guca ibiti nivyarimwo, kujyana nivyarimwo. L'olion, mwarize ntuzeye bana bitagaye na chaîne alimentaire. Manger par qui mange par qui? L'antilope mange par l'olion, urabibona?
Les herbes sont mangées par l'antilope, antilope mangée par qui mangé par Rion, Rion mangé par Rome. Rome toujours il mange le dernier. Et Rome est tué par Rome. Habaye akajagari umuntu afata umupanga agatema abandi. Nations Unies ntibideklara jenoside yabaye ya mbere ku isi n'igihe Kayini yica Adamu, yica Abeli. Yari génocide n'igihe wishe la majorité de la population. La population c'était 4 personnes. Un tiers barabica bose. Hari Adamu na Eva, Kayini na Abeli. La population mondiale était de 4 personnes. Umwe ni un quart. So Cain il a tué un quart de l'humanité. C'est génocide ya mbere yabayeho. Nibo ndabesha. Rome mangé par Rome. Tué par Rome. Turi kumwe gushika ngaha. Alléluia. Tena babwiye pastor Imana yambwiye ngo yarabaye amavuta imbwatinze ndabigisha ijambo ry'Imana nigisha medidas karos muve ngaha munyengetero n'ijambo muryohewe hamari bahe freedom mu magu kigwe neza kwera ayo mavuta mwaronse agende gukorera mu ijambo ryayo amashimeje. Alléluia. Alléluia. Sasa ibiti, ibikoko, inzuzi, ibintu byose gushika mu kuzimu, ibikoko biri munsi byose biraba déclassé kubera pénétration du péché mwisi. Hagera muri Rome batubwiye aussi la création attend-elle avec un ardent désir. Nuvango ivyaremwe biraniha bibaba abantu. Oro bikubonye wowe urengana birarindire la révélation des enfants de Dieu. Bimwe nababwira gusobanura bitari byo. C'est pas aujourd'hui. Non, pas encore. Les enfants de Dieu nibaraba révéler cyo bari. Uyu munsi turakitijwe turabana b'Imana ariko turi mu nsamvya zibumba twambaye umubiri w'intege nke twambaye umubiri usaza twambaye umubiri nuvuga ngo la création imbonye iri confused irabona ubumana muri jehewe mugabo uri protege n'iribumba nuvuga ngo umunsi yavugije inzamba tukava muri uyu mubiri la création izobibonye agakiza kuko abana b'Imana tuzoba duhishuwe uko tuzosa ni kuraishu. Amina. Baririmbye mumfashe mvuze indirimbo muyikurikize ko je siyuwaga imagame siyuwaga ibyapanda na teremuka muyumvise icyakiriraho nyene umwere gufata mikoro nyene yicaye. Haleluya. Nguko tuzosa ni kuragirana ni kurayishugwa mubwiro muri kumwe ntibirahishugwa. Mu myaka iheze tubona abana buzuye mpemu kuhera ma 2016-17 sinzi yo baroye hadutse abana baca mu mpome ngo ntitugwara la turaca mu mpome bakagira kujya bakagaruka ra mama none au piti uko tuzosa nikura hari umunsi izi mpome tuzozicamo utarize no kwitaza. Hari umunsi tuzoramutsa bene wacu muri Etazini tutasavye visa. Hari umunsi tuzoguruka. Haleluya. Hari indirimbo twaririmba kera mpwemu yera zoduha vitesi turenga izuba turenga inyenyeri iyo tuzoja tumwibonere. Izo ni za kera Lopez. Amina. Izo ni za kera mpwemu yera zoduha gitesi turenga izuba turenga inyenyeri iyo tuzoja tumwibonere. Nta numaze agakurikira. Haleluya. Nuvango umunsi umwe mpwemu yera zovuza inzamba iyi mibiri tuyambure tuzoguruka tuzoshika hose nta visa tuzokenera. Erega ndibavuga ngo nta visa tuzokenera barabahenze ngo tuzoja mu ijuru. No. Mwari muzi ko ari imyaka 1000 tuzomara ngaha harimo abapagani. Lo saviez-vous? Les païens bazoba ari ngaha. Bibiri ivuga ngo inza ngo barahiriwe abo jijema ya kabiri tazoshikira ngo barahiriwe abapfa bapfiriye mu mwami kuko ngo inzamba ya mbere niyavuga bazozuka abapagani bazoba ari ngani bazopfa nta rupfu ruzoba rugihari. Rero abambere bazuke abahari bahindugwe tujye twambura imibiri twambara umubiri nk'uwa Kristo nguko ari niko tuzomera tuzomarana imyaka 1000 n'abapagani badapfa
ariko twebwe duca mu mpome batazicamwo, basonza tudasonza, twe tumeze neza, twambaye umubiri nk'uwa Kristo, tuzoganzanya nawe imyaka 1000 amashi menshi. Amena. Nivyo reko ndabwira rero, aho niho la création izociruhuka. Nta uzosubira guca igiti, nta gikoko kizorya umuntu, nta nzoka izokomora umuntu. Ibintu byose byariko aravuga ngo pollution climatique, changement y'iki bizoba bihagaze. Nivyo bariko baragwana amahera ama billions of dollars, barondera ngo izuba, imishwarara, ozone, ibiki. Ubu ari ikibazo ca destabilisation climatique. Bose bashusha imitwe, bashuhe nibareke, isi igenda isaza, igenda yononekara. Bazorondera amahera, Nations Unies, Etats-Unis, ngo barondere ingene bawutera ibintu bihagarika ivyo bintu, ariko bomenye ibanga kw'isi ikurindiriye wewe, umunsi uzohishurwa ivyo bibazo byose vy'isi bizohagarara. Bwana asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ça c'est la création. Cangaruka kuri wa mu Adam, l'humanité, ça fait partie de la création y'Imana. Umunsi Imana yaremye umuntu kuwa kangahe? Samedi. Muga yari maze iminsi 5 ikirema ibindi. So ivyo bintu byose, ivyo yaremye byose gushika ku muntu, nivyo vyononekaye. Rero ajya agarutse muri Jean 3:16, Bibiri kitubwira ati Imana yakunze ivyo yaremye byose. Ibiti, amabuye, ikirere, izuba, ukwezi n'umuntu arimo. Bwana asifiwe. Jésus on the cross ntiyapfiriye wewe nyene, yapfiriye ivyo yaremye. Amina. Mugabo le responsable de la création niwe yononye création, niwe Adam, niwe yazanye icyaha. Sasa avuze ngo tureme umuntu, munyumvirize neza, Bwana asifiwe. Tureme umuntu, ntiyavuze tureme umugabo. Aha munyumve neza, amen. Ibibazo turimo vya genre muvyumve. Yavuze reka tureme umuntu ase natwe. Imana n'umugabo n'umugore, ni abazungu bageze bariko ngo kubera ko Imana muyita il muri Bibiliya, ngo il Dieu masculin singulier, ngo Imana base baragira elle na il byose hamwe bayigira umugore. Umviriza, Imana si umugabo kandi si umugore, Imana ni Imana. Imana ntigira genre. Ikivuga reka tureme umuntu, let us create man, let us create humanity. Ndabereke rero, amen. Aje muri Genèse chapitre, murabe ingene vyagenze. Haleluya, amina. Ibi rero je birandyohera. Haleluya. Mwahatoye 26 yari yahashizeho. Some Tanguriro cisha 226. Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega vyose bigenda bikwega inda hasi. Amen. Amina. Amen. Aho twari twayisome kuri chapitre 2 duhere kuri verset 7. Ego. Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekeramo mu mazuru impwemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Amen. Umuntu acaba ufise ubugingo, umugabo cyangwa umuntu. Uyu rero nuwo bita Adam. Ça c'est l'humanité. Alléluia. Hariho munsi gatoya sinzi ko ariko arancika, aho ngo atsarema abantu bari ubwoko bubiri. Ni hepfo quelque part. Nabwiye ko hancitse ngo bandi pasteri mbuze verse ntaco bihindura. Haleluya. Amen. Kandi muyimfashe kuyirondera. Mwe ntimukijije. Amen. Ni ego
Yo, uyu mama ni mumukomera amashi hano. Hariyo mama itoye. nuko imana irema umuntu mu ishusho yayo. Mu ishusho y'Imana niho yamuremeye. Irema abantu bari uburyo bubiri. Subiramo pastor. Nuko imana irema umuntu mu ishusho yayo. Mu ishusho y'Imana niho yamuremeye. Geza ngaho gatoya. Ubwa mbere ngo imana irema umuntu Mu ishusho yayo. mu ishusho Yayo. uyu wa mbere mwamumvise. Yego. Yesu ashimwe shengero Bwana asifiwe. Uyu wa mbere mwamubonye. Uyu si umugabo. Kenshi twiyumvira ngo imana yakuye umugore mu rubavu rwiwe. Hariyo abana bafite ibibazo batubaza ngo none ngo nk'ubu nimba umugabo wanje yarapfuye. Shengero Yesu ashimwe. Nimba yarapfuye. Eske je mu rubavu navuyemo nimba gwarapfuye bizongendekera gute? Uyu rero c'est l'homme, nico bita Adam, l'humanité. Muri verse rero ni iri clé. Aho nyene ahejeje kurema umuntu. Munsi atavuga gute bandanya pastor. Ego. Nuko imana irema umuntu mu ishusho yayo. Mu ishusho y'Imana niho yamuremeye. Irema abantu bari uburyo bubiri. Aha, ubwa kabiri yahinduye. Iki fata umuntu imugiramo ngo bari uburyo bubiri. Nuvuga muri humanité ikikuramwe abagabo ikuramo n'abagore. Cyo tuma Paulo yavuze ati muri Kristo nta mugore nta mugabo kuko twese twakuwe muri Adamu. Umugabo yakuwe muri Adamu n'umugore akugwa muri Adamu. Igihe rero ducumura nicyo gituma hacumuye l'humanité. Nicyo gituma hacumuye humanity. Sasa tugarutse kuri verse yacu ngo hari umuntu ariko ararengana agiye ariko. Igituma Bibiliya itatubwiye le nom de cette personne nuko iyi verse yari kitwereka ibindi. Yari kitwereka ingene Adamu imushize muri Edeni imugira umugore n'umugabo ari muri Edeni atahura n'ibisuma atahura na Satani n'abadayimoni bamukoresha icyaha hajya n'ibintu byapfiriye lebrenga batubwira muri ijya parti ni bariko batubwira abasuma batinga abantu ngaha bariko batubwira ingene l'homme wa muntu twasomye muri Genese reka tureme umuntu aha nyene Bibiliya tubwira ngo hari umuntu uwavuze ngo hari umuntu niwe yamuremye muri ijya n'inkuru Yesu yariko aravuga c'est lui le créateur atavuga ngo uyu muntu atahura n'abasuma baramukubita bamwambura byose ni igicapo c'ingene Satani ivyo yakoreye umwana w'umuntu yaradukubise atwambura icyo turi adumerera nabi ngo amusigagira hwere. Bibiliya ngo Ephesiens 2 umurongo wa mbere twari twarapfuye twishwe n'ibyaha byacu tutagira Imana rurema turi kure y'amasezerano ariko twigijwe hafi n'amaraso y'umwami ariko twarigijwe hafi. Imbere ko twigizwa hafi ngo twari twarapfuye twaracyakaritse twarakubititse atakintu dufise. We don't even have a personality. We were nothing. No, twari empty, zero. We had nothing. Nacho twari turi, nacho twari dufise, twarabanyavyaha dukwiriye gupfa. Why? Twahuye n'abasuma Satani n'abadayimoni bamukubise. Bibiliya iri claire muri rya verse. Umuntu wa mbere yarenganye ninde? Umuherezi. Ngo umuherezi ararengana. Umuherezi uwa kabiri n'umurewe. Kubera iki yavuze abo bantu? Uwa gatatu n'umusamariya. Bwana asifiwe. Turi kumwe gaheme ni pepe nimba turi kumwe numve ko mbandanya canke muri maso. Haleluya. Umuherezi haratandukanye n'umulewi. Umuherezi yarafise igikogwa cyo gutanga ikimazi. Bibiliya itubwira ngo abaherezi ngo ibimazi byose batanze ngo
amaraso y'impene n'ay'intama ntiyashoboye kweza icyaha cy'umuntu. Daboro ubwabo baherezi bari abanyabyaha, ngo babanza gutanga yabo amaraso y'ikimazi yo kwiyeza ntibagweyo. Mugabo ngo minsi yose bama bariko baratanga amaraso, bama bariko baratanga ibimazi bashobore gucungura wa mwana w'umuntu. Mbwa c'était rien, byaranse. Nicyo gituma umuherezi yashikiriye wa muntu. Nababwiye ko abantu basobanura n'abijambo ry'Imana cyatuka abakozi b'Imana, ngo abaherezi abakozi b'Imana ngo aricyo bataraba, acha iyo bituya chini. That's the deep of the word of God. Aravuga ati umuherezi ntiyamuravye ngo amwikawushe, no, umuherezi il a tout fait. Yaratanze impene, atanga inka, atanga intama, aragerageza wa muntu yacungugwe biranka. Ikimazi yatanga nticyari cyo, hari ikimazi twari turindiriye, hari ikimazi amashi menshi n'impundu. Uyo biranka. Hatacoma kuwa kabiri umulewi, Levitique, ils étaient in charge of the law. Bari bajejwe amabwirizwa, amategeko. Wa muntu bacamuzanira amategeko, amabwirizwa, niwabikurikiza uzoba umugororotsi. Na bya bintu by'umurewi, arabizana umurewi, arazana amategeko, azana amabwirizwa 10. Uko Bibiri ivuga ngo ibyagezwe byari kumbera, byari gutuma ngororoka, nibyo byatumye ngo umunyabyaha, kubera icyaha kimbamwo. Ngo icyagezwe muri Rome 9, ibyagezwe ngo vyaje kugira bivyure kamere mere k'icyaha muri jewe. Igihe cyose ubujije umuntu ikintu, umuhaye fevere kugikora. Shengera muri ko muranyumva? Igihe cyose habaye itegeko mu mwana w'umuntu, atatangura kurirenga. Ubu nyene leta yaduha couvre-feu ya 21h, naje bomfunga. Murana kamere k'uyu mubiri kara résiste à la loi. Amen. C'est ça le problème. N'ingo nyinshi abana tureze, n'ingo zacu, n'ibihugu uko bashiraho amaprison n'abapolisi, niko abasuma bongerereza ubwenge bwo kwiba. Drogue zirarengana partout dans le monde. Hariyo nzikwiba na nzikurarira, si muri bisomaga. Ndabereke ingene cyagezwe ari kibitegeko. Ndabereke namwe akarore muri ngaha. Haleluya. Haleluya. Nimuhindukira inyuma. Ngira ndababwira igituma. Ofete pasteur yari ngaha kuva kera, mbwa ngo ugiye ahagaze. Mbwa ndabategese ntiyagira umuraba. Amazosa agira cike. Bona barishagiye oki. Pastor. Si yari. Mwandazi bamwe bariko barazungurusha amasho basaka ijisho rize ngaha. Igihe cyose baguha itegeko, ucutangura kurigarariza muri wowe. Igihe cyose ikintu tugira tugikore par itegeko, kiratunanira, n'ubuzima buca butangura kubiha. Igihe cyose l'église ihinduye la vie de Jésus, ikabana amategeko, ubuzima buca butangura kubiha muri church. Igihe cyose korale baje kuririmba kubera ibyagezwe, baririmba nabi. N'indirimbo tugira nizo guca imitwe abantu. Ndahiye pasteur, ndahiye emerushe warakoreye satani, jewe ndarushe n'ibibazo byo muri iyi. N'indimo zo kuruha. Wazobatema, azobaturira, yes azobaturira, azobaturira, yes azobaturira, abanyabyaha azobaturira, abaza mu ishengero bivanga azobaturira. Urumva pako muhari n'inzigo n'ikibazo n'umuntu wese ngo azobaturira. Uri mwene data, urakene ko baje mu ishengero n'intege nke Yesu abaturira. Ntabaturira, yaraduhariye, yaratwogeje ibyaha, n'umunyabuntu n'umunyambabazi. Nazoduturira kubera waririmbye indirimbo yo kuduturira. Bicha bivangana na ile maisha ya mu Afrika na manzaranzara yetu. Umuntu yakuriye anatamatara atamazi mu bitoki, bagacamo aririmbe akabona abantu ingene basa, arabaturira. Yesu adufashe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Church Amerika bazi gupa, hari ibintu bataguha bataravye konti yawe.
woraho umuntu yarayinzara ngo aturongore aririmba gusa yitega none apre apa bose baca bagenda takuraye rero haba ariko ariyumvira ingene hava ajya. Hariyo n'abantu bavuga ngo bafise amaverse ngo abatunzi ntibazoja mu ijuru ngo biragoye ngo ni nk'ingamiya guca mu nzuru ry'urushinge. Izo ndo verse ko nazo avunja inzara yiwe n'ubukene bwiwe n'ingorane ziwe mu ijuru azojana y'abashaka bangana. Yesu adufashe. Haleluya, haleluya. Jesus n'umunyabuntu. Haleluya. Atavuga iki rero? Yesu nashima, Yesu nashima. Umurewi biramunanira, niho mu nyuma haciye haza ngo Umusamariya w'imbabazi. None kubera iki yavuze Umusamariya atavuze umunyegenda, atavuze Umufilisitiya, atavuze uw'i Betaniya? Samari cyari igihugu kandi barabisirayeli bakomoka kuri Abraham. Nuvuga ngo nimba mutabizi les 12 tribus d'Israël barigabuye, mu nyuma haruguru hasigara amatribi abiri, Juda sinibuka nambari na Benjamin, zigumana royaume du nord igihe cy'Absalomu bagwana. Abandi moko 10 y'Abisirayeli abana ba Yakobo kwa Aburahamu baca bagira royaume du sud. Israel kirigaburamo kubiri. Aba bo muri sud baca batangura gusenga ibigirwamana, nibo bita rero Abasamariya, nibo ariyo miri ya Jericho. Baca baba abanyabyaha alors que c'était les enfants d'Israël. Abo haruguru bagumana temple n'imico no kubaha Imana. Nico ituma wa mugore yamubwira ati unsabira iki amazi tunenana, genda Umusamariya nawe uri Umuyuda. Bose mugabo ujya mugore nyene niyo yavuze ati uriya musozi niwo dusengera ko data Yakobo yaduhaye. C'est la femme qui a dit. Mais yari Umusamaritaine. Yesu aramubwira ati igihe kirageze nimuzoduga umusozi, abasenga bazosenga mu mpwemu no mu kuri. Rero bo muri sud barabasamariya, iriko babandi banini basenga ibigirwamana kuko Salomo yahereje mu bigirwamana babibi baramujana mu bintu. Sasa Umusamariya nuvuga ati bariya bari haruguru b'Abayuda, umuherezi n'umurewi, c'était la religion, présentation de la religion. Nuvuga ngo idini ryarananiwe gukura umwana w'umuntu mu cyaha. Ibikorwa by'idini byaratunaniye ko tubohoka. Nje tumubaye umunyedini wiriro tuvabaye mu mesha. Ukizwa n'inzigo ntutwenga. N'abantu batwenza uzumva ngo nta kuyayatanga Imana iri seriye, Imana nitwengira twengira ryohewe. Misi wabakizwa nitumengo tuko na mihari, tufise ingorane, dufise imitwaro, nico tuma ukigize umengo ubaye trop spirituel wamana imitwaro, ngo ari umutwaro mugiye gusenga mu nzengere, tukanavugana umengo turagowe. Why? Idini n'ibikorwa by'idini biragahera. Paulo yari muri prison arandika ngo ndabandike nimunezegwe, ndasubiyemo nimunezegwe, je ndi mu gasho, ariko mwe mutari mu gasho munanungunukia nini? Idini abandi nabo baraduhenda kuja mu ijuru niribaku, bakubwira umengo ijuru uzoribura, umengo barizanye bari kuyiwabo Makayanza na Rumonge, umengo se ni wenye n'ijuru. Mwache iyo bitu beneda ni Yesu ari tutuambari, nitwaje mu bwami kubabara, nitwaje kufunga amasura, nitwaje mu nzigo, nitwaje mu majaluzi, twaje mu munezero w'agakiza. Umunezero uhoraho nizo nkomezi zanje, umunezero uhoraho nizo nkomezi zanje. Hari n'ibintu dusengera tukwiye gusengera. Ibi byatuye amafaranga amakaratasi arabiduha. Yavuze ni mundondere ubwami bwanje no kugororoka, ndabaongeza bingine ni inyongera. Kubera ki twamana imitwaro mu gakiza, baraduhenze la parole baritufundisha. Haleluya, haleluya. Rero ujya Musamariya aca yerekana ingene uwaje gusova abantu. Andonderere Philippiens 2 kuva kuri verset 5. Bibiri ivuga neza ko Jésus yambaye umubiri w'abanyabyaha. Haleluya. Mu kuducungura niyaje nk'umuherezi, niyaje nk'umurewi, niyaje yambaye amategeko, niyaje yikoreye ibimazi. No, niyazanye ikimazi ubwiwe, niwe cyari kimazi, niwe yaraje kwitanga nk'icyo amaji y'abandi we nari gukomera umwami wacu amaji. Amina, amina. He came like a Samaritan, yambaye umubiri w'umunyabyaha.
why iyo aza nk'umuyuda je nawe ntitwari gukizwa. Yambaye umuyuda yari umunyabyaha, yararepresenta umuntu wese, yarepresenta wa muntu. Yambaye umubiri w'umunyabyaha, yambaye umubiri biriwe ngo twara abanyamahanga ku masezerano kugira ducungure. Yambaye umubiri w'abanyamahanga ku masezerano yagira tujane aduconnecte muri ayo masezerano. Ntitukitwa inyambukira n'abakavantara, ariko turabana b'isezerano, twaravyawe n'Imana. Bwana asifiwe. Umusamariya, Jesus, that was a Samaritan. Cyo muri rya nkuru mwese muyibuka umusamariya w'imbabazi. Ngo nituba abasamariya, Yesu niwe musamariya wa mbere yararavye mu ngene yakubititse ibimazi ntivyamucungura, ivyagezwe ntivyamucungura, abantu bose barageregeza. Aravuga ati ndimanukira nambara umubiri usa nagwiwe hama ndamucungure. Amashi menshi ku mwami wacu. Ndangirize ngaha basomeye neza hajya ahantu Bibiri ivuga ngo yamugiriye iki? Oya muri Luka Faripitu hajya avuze ati mugire wa mutima hasimbe time. Nago ngene yamanutse yambara umubiri yigira umugurano araganduka gushika ku urupfu rugayise. Garuka handi iwacu hamo kuri wa musamariya kazi. Wa musamariya sorry. Manuka gatoya munsi yaho hasigaje gatoya hwere. Maze umusamariya yari mu nzira ashika kuri wamubonye amutera akagongwe. Bandanya aramwegera amufuki. Mwumvire Yesu ashima. This is the process y'ibintu Yesu yagukoreye igihe waje gukizwa. Murazi ikintu cya mbere yadukoreye ngo yabonye aho tuguye twarishwe n'ivyaha. Ikintu cya mbere Yesu yakoze yaratwegereye, yaregereye aho uri. Hari igihe uba umunyavyaha abantu bakaguta, hari igihe uca mu bibazo abantu bakaguta, hari igihe wiyumva wenyene ukita ukaja kure kubera umva ko simbereye. Umuntu wa mbere yakoze etape ya mbere yo kutwegera n'umwami Yesu. Baraduciriye ivomo, baratwisa abanyavyaha. Ayo samashi y'umwami yagucunguye, aratwegera. Icya kabiri narababwiye la fois passée, munyumvirize rero, this is your message ijanye n'ibi bihe murimo. Narababwiye ko iconona amavuta ari bikomere n'ibibazo twagiye turacamo bica bituma vino nsha iba vino ikaze. Murabiga igikorwa yakoze ngo ataramufuka inguma. Nta muntu azo gufuka inguma zawe, nta muntu azo kiza ibikomere wagize kuva iwanyu, kuva ukiri mu nda ya mama wawe. Ariko nagira ndabwiye ko uyu mwami yaje kugufuka inguma zose, inguma zose. Pastor, mumbwire pasiteri, Yesu aha mu ishengero iwanyu araje gukiza inguma zose. Bamama, bapapa, bajene muraha niwe adukiza inguma zose. Ahejeje amusomoza amavuta ya elayo na vino. Haleluya, haleluya. Hari indi yo muri kantiki ivuga ngo yasanze nkomeretse ansomoza umuti riza humururu wanje. Sinari bwumva ijwi nk'iryo ndema mu mutima, rwa rukundo y'amaraso yiwe, bwa buntu bwanzanye nkuru. Haleluya, mbivuga ngaye none nduhutse neza mu mutima wanje. Dorere yujya munsi azogarukako, ahurukaniwe maraso yiwe kwa rukundo. Haleluya, bwanzanye mu rugo. Haleluya, ruko mbivuga ngaye. Nta kindi kibiganza n'inkovu z'imambo, n'igitsibo c'amahwa yambiswe ku mutwe. Nibaza ico yambonye jewe umamba. Haleluya, yo yaradukunze
twari twarapfuye, twari twarononekaye, ngazanye mu rugo. Haleluya. Sinzi ko atakindi twibagiye. None ndi imbere yiwe, nakigwa uyo muco ubakire, uva mu nyonga hiwe. ndimbura imigi yampereye Haleluya. uko mbimushimira baruku y'amaraso yiwe kabunu bwansanye mu rugo uko mbivugana. Haleluya. 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 Ndamva ko yaragusomoje umuti. Ibikomere byacu kiretse ibyo twogarukana, ariko yarabikijije byose. Nayabwiye ko inguma zacu, ibisebe dufite kuva mu mafamiye, byo gutabwa, byo kuvangatirana, by'ibibazo, by'ubujagari, by'inzara, by'amagume, byo kwicwa no kwicigwa, byo kwankwa no gutemuka ku mashuri bakakurenganya, no ku kazi bakakurenganya, tuza twaratabaguritse. Nage nabwira ikintu kimwe, niwe mugabo wenyene ashobora gushika ibwina agakiza ingwara zawe n'ibikomere byawe, akadusomoza umuti. Bibiri iri claire, aravumwe uwizigiye abana b'abantu, uwiteze urukundo ku bantu aravumwe. Niwe munyarukundo, niwe ashobora, he will give you a hug. Yesu aguhaye yambi imwe, all your life you'll be okay. Uzokumva umerewe neza, uzokumva ukize na bya bintu byose by'indani. Haleluya. Umve niwe wenyine akwiteze. Yesu nicyo tumukwepa, ariko ngo yamateze ibiganza akurindiriye. Come to Jesus, nuze kuri we, niyakugumbira abagukomerekeje kuva uri mu nda ya mama wawe azogukiza. Ngo nyina yo kwibagira umwana yavyaye, ni nyina yo kwibagira uruhinja yavyaye, ariko jewe Imana ntiyakwibagiye, irakuzi, irakuzi. Ngo naraguhamagaye, naragutoranije, naraguhamagaye, ngo narakubumbira mu nda ya mama wawe. Je te connaissais avant la création du monde. Ngo j'ai des projets pour toi. Jérémie 29:11. Ngo kuko nzi imigambi mbafitiye si y'ivyago, mais ce sont les projets de paix. Ni imigambi n'imigabo myi. Oh haleluya. Imana igufitiye umugambi mwiza. Uwa mbere ni wo kugukiza, uwa mbere ni ukusomoza umuti, uwa mbere ni uwo kukugumbira. Ivyakubabaje vyose ubisige ngaha kuri uyu mugoroba, ureke Yesu abisigarane. Uce winjira icyo ngo ndafise les plans, j'ai des projets pour vous. Hari abantu mwiyita abashomeri, nuri umushomeri, harabita ngo baranta ntibagutaye, niwe wibaza ko watawe. Birivuga ngo nimuhinduke gose uburyo mwiyumvira, ariko nimugaruke kuri uyo mwami azobereka urukundo rwiwe. Ngo mbaye ndagutaye akanya gato, ariko nzokwiyegereza n'urukundo. Amashini mu. Haleluya. Haleluya. Yesaya yavuze ngo ikigwanishwa cyose cyaciriwe kukugwanya ntacyo kizomara. Ngo n'ururimi rwagurutse kukugwanya uzorutsinda, kuko urubura bwanje naragukunze, napfuye ku musaraba kubw'ibyaha byawe, none naraje ndakeneye ndagukoreshe muri iyi si y'abazima. Abantu bararindiriye bamenye icuri n'icyo Imana yakugize. Uri umukundwa w'Imana, bakundwa muri Kristo Yesu. Nimuze mugendere muri izo mbabazi, mugendere mu by'Imana yabahamagariye. Hariyo urukundo, yarabasomoje amavuta, yarabasize umuti, nta ngorane n'imwe. Pawulo arabyandika neza ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ibya kera byaraheze, byose byabaye bisha. Uri kiremwa gisha muri Kristo Yesu. Amashi menshi ni mu. Haleluya. Haleluya. Yesu he loves you so much.
muri ko mvuga amavuta, yarabasize amavuta. Harabivuga David yasize amavuta igikombe cyanjye kiraseseka, antegurira ameza mu maso y'abanzi. Aho bariko baravuga yamuheye ibyo bavuga, ariko arantegurira ameza mu maso y'abanzi banje. Igikombe cyanjye kiraseseka, amakonte yanyu arasesekaye, amagara yanyu arasesekaye, ivyo Imana ibagombamo birasesekaye. Ngo inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe birampumuriza. Ubwo buhiri nubwo gukubita idubu, nubwo gukubita ibiguteye. Iyo nyobozo ninahusha inzira, inyobozo izongarura. Ninaja mu ntege nke, niwaza intege nke zanje, azosubira mvyuhure. Haleluya, haleluya. Ngo nanje nzibera mu ngoro y'Uhoraho umisi yo kubaho kwanje. Ati arabivuga neza ngo nzokuragiza abamarayika. Nimugire ubwoba ngo nta bitoro, ngo hari ibiki n'ibiki. Muri iki gihe ugendere muri Zaburi 91 ngo nzokuragiza abamarayika. Uwibera mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari munsi y'igitutu c'ishobora. Ngo kuko yankunze akaramata, kuko yankunze akaramata, ngo nanje nzomushira hejuru, nzomuhaza kuramba. That is our Father. Uyu ni wa Musamariya w'imbabazi. Aho yadusanze siyo tukiri, uko twari siko tukiri. Yaraduhinduye, ivyari bituboshe yarabitwambuye, yaraduhaye identite nshasha. Mukundwa muri Kristo, ntucitwa umunyamikoshi, ariko uri umukundwa muri Kristo. Warakunzwe n'Imana, warakunzwe n'Imana. Amina, aleluya. Nta muntu ari ngaho yumva ko yakunzwe akomera Imana yacu amashi. Haleluya, haleluya, haleluya. Umve, sinina kukubwira ngo yarwaye, ngo yanzu, ngo yashantiye. Niwamfasha ugahishurirwa kuri umukundwa w'Imana, akarongo gakurikira ba amena. Umve, ngo atamushira ku ndogoba yiwe. Can you imagine Jesus yafashe indogoba yiwe, yafashe ingendeshwa ariko aragenderamo, yiyambuye ubumana, abona ko kumira kuba Imana ataco bimaze, ngo arabireka, ngo yambara ishusho y'umugurano, aduha position. Bibiliya ngo turabaraganwa na Kristo. Ivyo yarazwe simpabwa bito, ndumuraganwa na Kristo. Iragijya simfise igipande, no. Nimba bamuraziki nanje bampiki. Abana bagabura ibingana. Yari muri position y'umwana w'Imana, yambaye umubiri. Imana ikira partaja, ni partage équitable. Bivuga ngo ndumuragano na Kristo. Niyo mpamvu kubera ko yanshize kuri position yiwe, yaravuye ku ndogoba yiwe, arantora ndumunyavyaha, anyicarika kuri yo ndogoba, atagenda n'amaguru, nanje ndi ku ndogoba. Yo, amashi menshi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndiko ndarangiza. Bwana asifiwe. Ngo iyo ndogo barayimurekera. Bibiliya ngo abarongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana. Iyo ndogo ya representa mpwemu yera. Ubu buzima turimo mpwemu yera azoturongora. Niwashika muri confusion mpwemu yera azokurongora. Ivyawe bigaparangana, reka ijwi rya mpwemu rikurongore. Ngo abarongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana. Ngo ijwi rya mpwemu ribwiririkanya n'impwemu yanje ko ndi umwana w'Imana. Kajwi ka mpwemu, kajwi ka mpwemu karongorera, kajwi ka mpwemu karongorera, kagasubira kakongorera, ukikausha kakongorera, ukikausha kagasubira kakongorera, ukaziba amatwi kakongorera, ukidoga kakongorera, ukiriza kakongorera, ukagwa kakongorera. Kajwi ka mpwemu kagasubira, kakongorere muri uyu mugoroba. Haleluya. Umviriza icyayo, ndiko ndarangiza. Bwana asifiwe. Haleluya. Ahejeje, ahejeje,
amushira ku ndogoba yiwe. Amina. Amushira ku ndogoba yiwe. Hagira umwaza nganda mutanye kwa karorero. Uyu mugabo yakize yaje ngagwaye. Amen. Hallelujah. Amushize ku ndogoba yiwe. Do you know what he did? Ngo amushira ku ndogoba yiwe, amujana mu ndaro. Amujana mu, umviriza, wa muntu bakubita, mwibuke neza, ni yarafise yaba, ntaco yarafise, baramutaye bose. Amina. Ngo ahejeje ivyo, amushize ku ndogoba, ikintu ca mbere yamugize veikile. Yamuhaye Rolls Royce yiwe, yamuhaye Mercedes Benz yiwe. Haleluya. Yavuze ati imbere ko ndakujana mu ndaro bari kusemaga ngo udashinda ku mataxi vero, acha nianze nishanje imbere ko ndakujana hariya pokea gari beti. Haleluya. Haleluya. Kila siku unakuwa mu repetition na muguru. Haleluya. Haleluya. John ntazoheza umwaka aza n'amaguru, iyo bizoca siyu birabisha. Haleluya. Amina. Abanza mukubita kuri his yamushize muri cortege yiwe. Amina. Ngo acaramujana, yamujanye muri hotel 5 stars, hakumubeba kure ku mashambrete ya Bwiza. Icara haje yo mumuyambire, ndaza kubabwira igituma ndamuzanya. Amena. Amena. Bibiliya iri clair. Haleluya. Ngo amujana mu ndaro y'abahita, aramugwaza. Yadukuye mu isi turi kure, tubabaye, twarakomeretse, dukenye, dushonje, turi abantu abamwe ari abamayibobo, abandi ari imfuvyi, abandi barapfuye nabi, abandi atakintu na kimwe bari, abandi bari ko abamaraya, abamwizi, abasuma, marumogi, urumogi rwaratwishe, n'imiryango yaradutaye, ariko aratujana atwinjizayo. Yaratuzanye mu ndaro, yatujanye mu ihoteli. Biriya bivuga neza, sinzi ko aramugwaza, yabanje aratugwaza, turakira ingwara zose. Sinzi umurongo ukurikira ndiko ndarangiza, nanyereke munsi. Ngo bukeya agoborora indenariyo zibiri, yarisha amafaranga abiri. Ikingorongoro kimwe cerekana giti ivyaha vyawe vyose vyo muri kahise ndabiguhariye. Icya kabiri, n'ivyo uzokora vyose ndakurihiye ivya kahise, n'ivyo amashi menshi yaraturihiye. Hallelujah. Hallelujah. Nimunyumvirize. That is why he paid. Yarishi denariyo zibiri. Hallelujah. Shengero. Hallelujah. Yarishi denariyo zibiri. Yavuze ngo ivyaha vyawe vyose vyo muri kahise ndabirihiye, n'ibindi vyose ndabirihiye. Yarishe vyo muri kahise, ari ivyo muri kubu, ari n'ivyo muri kazoza. Mwarababariwe, mwarahariwe, mwabahana. Nizo mpana. Mbega ni Kristo niwe yapfuye. Ni igiki kizodutandukanya n'urukundo rw'Imana? Nta gihari. Ngo n'abamarayika navyo bashoboye. Ni Yesu niwe yapfuye, ni Imana niyo yamurungitse, n'abamarayika ntavyo bashoboye. Mbe n'inzara ntakizotugira, n'ukubura ivyo twambara ntibizombuza gusenga. Nta na kimwe kizogutandukanya n'urukundo rw'Imana. Oh, haleluya. Mashime. Nta kizonandukanya. Oh, shengero. Haleluya. He paid for me. Yararishe vyose. Ahejeje kubiriha ni mundabire. Ngo ahejeje kumugwaza, azihanye n'indaro ati umugwaze. Subira inyuma gatoya. Ngo kandi this is what I need. Il n'a pas laissé de dire ivyo uzotanga vyose birenze. Muracyari karavuga ivyo azokonona, ibizokononekara mu ntege nke ziwe, mu vyaha bizomushikira, agaparanganya ibintu. Ninagaruka nzororanya ivyo yononye. Ntiyagutaye, ntiyaguhevye. Nuje kure y'Imana. Hari abantu banyerera mu cyaha kimwe anamutoka Yesu. Hari abantu ngo ndi kure y'Imana. Yavuze ivyo uzoparanganya niyagaruka on va regressa. Imana ishaka ikurandure, azoza yereka ibiganza vyiwe. Anyereka ibiganza n'imambo, azovuga ati narapfuye. Umviriza nibizo. Hari abantu baja kure y'Imana, hari abantu bashikirwa n'intege nke rimwe
itari niyatari, ikaba isoko ry'uko abivamo completement. Yesu adufashe, nimuje kure y'Imana. Hariyo n'umuntu ashobora kwikiripabiliza kubera yakankamye. Hariyo n'umuntu bishikira niko uzokora ikosa. Haleluya. Amategeko ntibabahende. Hariyo abantu bashaka kutureka ko bari too holy, trop saint, alors que c'est eux qui pêchent beaucoup en cachette. Bakaca bacira intege nke ibihano bikomeye abantu b'intege nke, ngo intama ziregarega bakazimarira. Ariko Yesu yavuze ati, ibizorenga kuri bindishe ninagaruka nzobiroranya. Shengero, haleluya, haleluya, haleluya. Ngo yabisigiye nde? Azihanye n'indaro. Ndangirize ngaha. Iyi ndaro yari karavuga, c'est l'église locale. Nyene indaro, c'est le pasteur de l'église. Twese aho yadukuye mwisi yatuzanye mu ishengero. Umukirisu wese atakaje ishengero, abatakaje amavuta, abatakaje ibintu byose. L'église, l'onction iri muri église. Ninagaruka nzobereka ingene igiterekwa kw'amatara. Yavuze ngo Yohana andikira amashengero ndwi, ngo wandikire umumarayika w'ishengero. Yavuze ati ngo hari ibintu bibiri, ngo yarafise inyenyeri n'igiterekwa kw'amatara. Igiterekwa kw'amatara ni église locale, inyenyeri c'est le pasteur de l'église locale. Star isobana angel, ange ni inyenyeri. Inyenyeri yaba ari mu leader wa groupe congregation. Rero abarongozi, the church planters, umuntu arongoye ishengero bamwita umumarayika w'ishengero muri Apocalypse. Igiterekwa kw'amatara n'ishengero. Kira église locale ku isi irafise amavuta yayo Imana yayishizemo. Ayo mavuta n'ayande nayo umuntu wese aza mu ishengero. Yesu agiye ntiyadusize kwibarabara, yadusize mu nzu, yadusize mu nzu y'Imana. Nimuhaguruke mwese dukomere Imana yacu. Mwami Yesu, ndagushima kuri Imana nziza. Uhezagira ubwoko bwawe. Aya majambo babemo, aya mavuta bakoreremo. Mana ndagushimiye. Utugirire neza, udukomeze, udushoboze kugendera mu byo ugomba. Ndagushimiye Mana ko wankoresheje mu kugaburira ijambo. Usubire ungirire neza Mwami. Ndaguhaye icubahiro mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Ndabasaba tuvyaguruke twese. Muruko mbivugana yarandondeye asanga. Amaraso yiwe kabuntu bwanzanye mburugo, muruko mbivugana ndi imbere yiwe, none ndi imbere yiwe, mejeje kwakirwa muco uva mu nyonga y'indimburimi. Yampereye muri iyi si, yampereye muri iyi si,
none ndi imbere yiwe, none ndi imbere yiwe, nakigwa n'umuco uva mu nyonga hiwe, ndimbura imigisha. Kwa rukundo rwiwe, amaraso yiwe, bwa buntu bwanzanye mu rugo, uko mbivuga ntangaye rukundo. Niwibuka imbabazi ziwe, niwibuka ingene watanguranye nawe aha kugejeje uyu munsi. Haleluya. Turaguha icyubahiro Mana yacu, turagushimiye. Vino nshasha y'uno mugoroba itwibutsa urukundo rwa mbere, itwibutsa ingene twakunzwe, ingene waturobanuye uradutoranya. Twari ku nzira tuko turagenda aho tutazi kandi tazoshika, uradukatisha uratuzana, atana kimwe dukoze, uraduhamagara kubw'ubuntu bwawe. Uravuga ati n'uyu yarabereye kuba uwanje, n'uyu yarakwiriye kuba uwanje, n'uyu biramubereye kuba uwanje. Turagushimiye no mugoroba Mana kutwibukije igikorwa cyawe wakoze biciye mu ijambo ryawe. Imitima yacu yakira ikintu gishasha kuno mugoroba, imigenderanire yacu yasubire kandi kunagurwa bivanye n'urukundo rwawe ku bugingo bwacu. Waradukunze urukundo rurengeye rw'abana b'abantu bodukunda, waraduhaye imbabazi zirengeye z'abana b'abantu boduha, waratwitwararitse twagiye tukugora mu rugendo, ariko wagiye utwihanganira kugeza uyu munsi. Ijambo riravuga ngo abo wahereye kera ubahetse, n'uyu munsi uracyaduhetse Mana, kandi ngo tuzorinda dusesa imvi ukiduheka. Mwami Yesu, turagushimiye urukundo watweretse, turagushimiye imbabazi watugiriye, turagushimiye ingene waduhamagaye utumenya mu izina. Ijuru ntabwo twari turibereye, ntabwo ryari dukwiriye, ariko waradutoranije, waratugiriye neza, turakumenya, tukumenya mu izina. Uduha akanovera ku munsi wo kukumenya, ku munsi utuma turyoherwa agakiza kawe. Turagushimiye uno mugoroba udasanzwe, usubiye kandi gukangura ubuzima bwacu, aho usubiye kandi kutwibutsa imbabazi watweretse, aho umuntu wese ahageze akwiye kwiyumvira ingene wamuhamagaye, aho wamukuye. Uravuze ngo nzokwigisha, ndagufata ukuboko, ndakugira inama, nzokuyobora. Tugeze aho turi uyu munsi kubwira urukundo rwawe, tugeze aho turi uyu munsi kubwira imbabazi zawe. Turabo turi nta kimwe dufise atari icyo waduhaye. Imbabazi zawe zagiye zituramira, ubuntu bwawe bwagiye butwubaka. Duhimbazwe Mwami. Haleluya. Yamaraso ye bwa buntu bwazanye mu rugo, uko mbivuga ntangaye rwa rukundo rwiwe, y'amaraso yiwe, bwa buntu bwazanye. Bene data, ndumva hari ikirere cyo kwibuka kugira neza kw'Imana. Ndumva hari ubuntu butwibutsa aho twavuye. Raba urugendo umaze kugendana na Yesu, ntiyigeze gutetereza, ntiyigeze kumara amazi. Uyu munsi icyubahiro ufise niwe yakiguteye. Haleluya. Ivyo vyonyene birakwiriye kugira ngo umukuza ube mushasha kuri umugoroba. Urakwiye kwicara ukiyumvira ivyo vyonyene ukavyibuka. Umukuza uraba mushasha kugira ngo wakire vino nshasha. Mwe wese araza aho yamusanze,
araza aho yahuriye nawe. Batwibukije urukundo rwa mbere rwatuvyuye, urukundo rwa mbere rwadufashe ukuboko. Ntabwo yampamagaye ndi umupasitori, ariko uyu munsi ndi umupasitori. Nawe urazi icyo wari uri igihe yaguhamagara, ariko uyu munsi agaciro kariyongereye, icyubahiro cariyongereye, izina ryarahindutse. Abo yahamagaye atamuryango, ubu mufise umuryango. Yaraguhaye ama responsibility. Nagomba nakubwire ngo ntaco azokwima kubw'urukundo yadukunze. Itimanye umwana wayo ikamuduha twese, izoburite kutugabirira muri byose muri we. Kuko yatumenye iraduhamagara, imaze kuduhamagara iradutoranya, imaze kudutoranya iradutsindanishiriza. None uyu munsi iraba duhagaze mu bwiza yaduhaye, aho dushobora kwambaza izina ryiwe, tukumva ubuzima buriko buratemba muri twewe. Haleluya. Mwami, utwibutse nitwataha, utwibutse uru rukundo watukunze. Haleluya, haleluya. Imitima yacu n'umugoroba hari ikintu itahuye. Hari imbizi nshasha zisubiye kandi kududubiza. Ahari ubugaragwa Mana urasubiye kandi kuhatembesha amazi kuno mugoroba. Hariho Mana gutotahara kuno mugoroba. Ndumva yuko ari abana bawe imitima yari yaramaze gukomantara. Hari urukundo rusubiye kandi kuvyuka. Hariho Mana gusubira kandi kwihana, bidahagaze kubwo gutinya, ariko kubwo kwibuka imbabazi twahagiriwe Mwana. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ni tugira umutabazi adukunda nka Yesu, ariko Yesu wenyene n'umukiza w'abantu. Yesu aradukunda twese, Yesu afise imbabazi, yapfiriye abantu bose, tumusenge n'umwami. Nitugira umutabazi adukunda nka Yesu, ariko Yesu wenyene nitoleye masama, niokoe na jani utuni, unilinde hata mwisho, unitwae kwako juu, toa nitole masama. Imbabazi zawe Mana
unilinde hata mwisho. Tega ibiganza vyawe. Ndavuze ngo Uhoraho akugirire neza, cyane cyane akwibutse urukundo ukunzwe, akwibutse imbabazi zitangaje yakugiriye. Imigenderanire yawe nawe yubakire ku mbabazi yakugiriye. Ubucuti mufitaniye bw'umwana na se bwugarire ku rukundo yagukunze. Ndavuze ngo Uhoraho niwe mwungere wawe ntushobora gukena. Agenda kuvyagiza mu canya cy'ubwatsi butotahaye, kakurongora iruhande y'amazi adasuma, akaremesha umutima wawe, akuyobora mu nzira zo kugoroka ku bw'izina ryiwe. Mbere naho woca mu gitutu c'urupfu ntuzogira ikibutinya, kuko inyobozo yiwe n'ubuhiri bwiwe nivyo biguhumuriza. Nuno mugoroba kuko wabitubariye, yaguteguriye ameza meza mu maso y'abansi bawe, yaguteguriye inkuru nziza mu makuru mabi wari umaze iminsi uri kurumva. Ndavuze ngo uno mugoroba ashobora kugucikira umugoroba w'intahe nshasha. Ndavuze ngo ijambo rema rirashobora kuba iryawe ni warihitamo kuno mugoroba. Uno mugoroba kubera umugoroba w'amahoro, kubera umugoroba w'umunezero, kubera umugoroba wo vino nshasha idudubiza ivutse mu rukundo wakunzwe naho Imana ikugejeje kuri uno munsi. Ndavuze ngo umugoroba mwiza, Imana ibagire neza, ibazigame, ibashikana amahoro mu ngo zanyu. Mukomeze kuza kubw'ijambo tuje kuganirizwa kuri uno mugoroba. Imana yacu niyo kwizegwa.